utambeshe ngize ukuri ejo warihe ndasubiyemo kandi ryanyuma ngize ukuri ejo warihe David Kondo ndeye kuri telefone urambura none no kwigana telefone Asta jewe ukumbona meze namaze kunda n'abakobwa benshi ndazi ubwenge bw'abakobwa Asta wonsigurira gute ko ari kuriga ukacuzimya na telefone Asta wari kurancamo sinabishobora kugucamo nawe arabizi ndawukunda Asta nivyumvikana ingene wazimya telefone uzi ko ndi kure yawe ndi umukunzi wawe ngize ukuri ejo wari kuramvanga nakubwiye Asta wari kuramvanga wari kuramvanga uzanye ibintu by'ububeshi n'izina ry'Imana ndakwica ngize ukuri ejo wari niko ndiye wesha muhungu ndakubita umukunzi wanje ukaza kuvyivangamo ibitakurabura bazi ndakubita ndekura mugabo ushobora guhohotera umukobwa wa boss mbone nawe ko atwenga gazi kutanezerera ya mungu mukundana ndabona nga nta kazuza agufitiye sinzi kubibona rero jewe sinagusaba ngo dukundane sico ndagusaba niki kimwe gusa shaka umwanya gusa time ndakube hafi ya ukoze please bose maze kubona muri bamwe nka wewe n'ijya mbere twicaranye tukayaga
kwanza sinzi ngo uvahe nzi ko umukozi wacu gusa bashobora kunyibwira basi nta muwo mwanya ndawuguhe ndawuha umuntu nzi. Okay. Je ndifuza nakwanje fise mama wanje nawe akavugira isanganya bari mu bitaro cyo gituma naje gukora ngaho iwanyu rero umpaye umwanya nukuri I promise you I will never disappoint you. Please. Yo, pole sana. Mama waragwaye? Aragwaye. Ntabyo nari nzi sha. Basi ejo tuzogende kumuraba. Okay. Twaje nyine turakunda meza. Urabikunze? Anakibi? Sawa nta kibazo ejo rero tuzogenda. Amasaha ageze kure tugende. Sawa. Dira, bera gute? Sawa. Wamerewe gute? Sha. Ndazi. Nsukayaruka basaba ko yicaye gato no gufungura nyine ivyana nagerageza gufungura. Ndazi. Asa, ni mama wanje nakunda kubwira yaragwaye. Mama wihangane nzokira. Mama, adushye ndaza kudara. Umukobwa wa boss. Ito twaciye turabakomerewe. Nzogaruka ejo mugabo. Sare. Ihangane tusheza kurara. Karibu. Turaciye.
Shusha muri bashasha. Ariko atamunari. Karaba. Maragaye bajewe. Umwana wa boss narimwe. None ngo yunya kumahigamika kubera iki? Sikuba kazi kagiraga ere kweli nabibonye. Kiraswe ruguru n'amaguru je kirimojene kwenda umuntu w'umugabo kweli. None iki? Sema komanda rukorota. Tugende na karasi omemba. Moji, zibiri. Sanati yo, muteko. Unoso umushoferi mushasha. Wa mushoferi wawe ne. Yanyoye inzoga. Chanje ngina. Maya nyohebo. Bose nonyirukanye ku kazi. Kashoferi bana ne. Umuntu yanyoye inzoga fre. Hata no kweza rama. Bagwa. Oh, bagwa na urabure kwa free. Limoje. Asta he. Cha boss mba ndakubwire. Nukuri kwimana je ndapfuka. Ndakubwiza ukuri. Reka uvuga amajambo menshi ndiko ndakubaza asta he. Ngira ndakubwire nyene muga nunyirukana ukazi boss. Umva ingene byagenda. Je nariko ndakora hajyanye ndiko ndakubura ndiko ndakoropa. Numva amahoni yanze. Burya sohotse mbona n'umuduga wawe. Uyunye sanga yaryamye asi n'umwana wiwe ntawe uri mu muduga. Nukuri kwimana nuko bya. Subira muvuga ivyo. Uvuze ko urumva boss mugana wawe. Asta ntawe uri mu modoka. Nukuri kwimana ni yarari mu muduga. Uyu nasanga yagaramye asi yaryamye. Wanyoye inzoga ni biki? Ivyo uri kurigira ni biki? Asta he. Ahubwo reka tumunzanire amazi kwanza boss. Umukobwa ari hajya boss. Nacuma mugize. Twamubashe gusa ntitwamukubise. Good job. Natwebwe aho twakoze neza. Kandi nabwiye ati aka nagatego ka mbere. Aka kabiri nako twakabitse. Dutegerezwa kugwana mpaka turonka amafaranga. Ndababwiza ukuri. Guys, uyu mukobwa sinamukunda.
uyu mukobwa nashaka kumujya amafaranga gusa. Rero n'umwe ko twamuzanye ngaha. Dushaka iki? Amafaranga. Yes sir. Mwabyumvise? Yes sir. Ouais. Ouais. Washaka. Asta. Urazi urukundo nagukunda. Ariko ukijya gukundana n'agahimbiri nka kajya. Asta. Ni byinshi by'ubwawe iwawe. Naragukunda. Nakunda n'amafaranga yiwawe. Kuko kumanya barama amahera. Kuri no mwanya rero. Uza kuva ngaha. Batuye amahera. Ndakeneye kubaho. Wabyumvise? Wabyumvise? Nta rukundo nkifise. Ku isi twaje kurondera amafaranga gusa. Amafaranga ni ikintu cyose. Ufite amafaranga icyo ushaka cyose urakironka. Na telefone yiwe. Oya yasigara niwe yifise. Kindu yitsa. Guys, turinga two turondera amafaranga. Yes boss. Aka kintu tugakinye neza turunga amafaranga. Se uyu mwana afise amafaranga ni menshi n'ivu duteze kuyamukuramo. Yes boss. Krachuranyumva? Yes boss. Boaz. Sina. Yes boss. Justin. Yes sir. Imwaje baje muri imwe. Maje. Uyu mushoferi cyarawe mapiri ko ntari bwabo namuze. Aswi. Uyu yari umuntu genda muzaza rumana mwiza. Bagwa nabayiki. Boss. Twe twari tuje. Tugeze ngaho ku muryango ku portail. Turasona kirimo generator bakuza kugurura. Atevye kuza kugurura byakurikiye ntavyo nabonye. Kuramo kode. Gira kode. Gira kode. Ndakujye mbira kode. Nimba utakire gufira ngaho. Nta rukundo nkifise. Shaka amahera. Kimoje wewe kutuba kugura portail. Boss je nk'ivyongeje niwo bimora boss. Nawe twatetembe kinga. Twavugikiye. Astara telefone boss. Eh? Astara telefone. Usa. Ndamwici. Usa. Mwana abantu uzomugarura. Kuri iyi si twabaye kugira turumwe ubuzima bwiza. Kuko nituzi iherezo ryacu. Ko ari ribi cyangwa ryiza. Rero mu gihe tutarizi dutegeza kubaho neza. Niki nafashe umwana wawe. Nimba ushaka yuko ndamurekura ameze neza. Shaka miliyoni 200. Nimba utazirungikanaho ndaguye amasaha 28. Sindi ko ndafina. Muramaje he basi. Nta ngorane ndabaha amahera nta kibazo. Kimoje ariko urabona ibintu nkwege. Reka ndwapfa. Urabona ibintu nkwege. Ndwapfa buri sengre. Kubera ko ushobora gutaka kugura portail bakantwa rwanda. Ndakwica nawe. Ningorane ya wubatse cyane. Ndabona tabone turavyo famaso chacha. Umwana ndatabone tudakwe. Bagwan. Naona Esther.
ujya ni umuryango ufise umuvyeyi we yarapfuye ijya ni fura yanje no kuvuga ibintu byose mfisi imiduga amazu no bigurusha kubera umwana wanje rero ubu ikintu gikorwa ni iki ngoma ndakwesheke ugenda urotera amahera naho bashaka kundenza ku miliyoni 10 ndazirenza kubera umwana wanje kugira ntagira ingorane nta kindi gisigaye no gukoresha amahera ko bayansavye by'amahera nibisanzwe ariko umwana wanje aboneke kuko ujya n'umwana wanje niwe vyose niwe mwana afise ukurantegera rero nta kindi gisigaye no gukoresha umwanya baduha amasaha 28 kurantegera wihute ngo mana kwakindikira sheke ugenda muri banki urutira amahera ucuya jana nta bindi bire ntagindi uyumvira amahera ndayafise fuma njya n'ivyo mvise byose ngo umwana wanje aboneke boss nagusaba kana baba ntagira ibintu birebire umbwira nuko dukora ivyo badusavye boss wanyize mbwira ndiko ndakumva numva natasiri kiraduga bagwani nyarukiriza ugenda utwara amahera papa bindeke please Guys, amafaranga araje. Guys, narabizeye murashaka amahera. Yes sir. Mukene kubaho neza. Yes sir. Mukene kubaho neza. Yes sir. Cyo ndagiye kuri jya misi ya kabiri. Kujya mama. Abo heho. Namugume murinda uyu neza. Yes boss. Kuko akana gatego kambere. Nikabasimba. Bakagasimba bajya abantu. Agatego ka kabiri n'izina ry'Imana nako bazosimba. Yes sir. Mwana huyu. Yes sir. Wewe na wewe umurini. Boss, let's go. ntaho kuranga sinje kugwana
Bagwan, koga boss. Ntabwo ndashaka. Hajwa. Ah. Mushaka tubikura ku neza cyangwa ku nabi. Nawe kuranga. Okay. What did you say? Bagwan, ntuzi ibyishimo mfise. Ikiza unkoreye. Beno guhiki. Bagwan, ikintu cyose wifuza umbwire ndagikora. Kuko ikiza unkoreye sinzi undi muntu akikoreye kiretse Imana gusa. Yewe mundi. Bagwan. Ego boss. Wan. Félicitations. Merci boss. Bagwan. Basubiye ku munezero. Nanje nk'umuntu muzima. Umbwira ikintu cyose wifuza. Ndakigukorera. Sinumva ngo nje nabikoze. Imana yabikoze. Bagwan. Ego boss. Imana ishimwe Astar arakize. Kandi twizere ko ibintu bigiye kugenda neza. Kabisa. Bagwan. Sabi. Nimba ari umunezero mfise. Uruhara nini warukoze. Jewe rero ikintu ngomba nkusabe. Umbwira ikintu wifuza ubunyene ndagigukorera. Boss. Ntiwitinye. Umbwira icyo wifuza. Kuko ibyo wakoze nukuri sinumva umunezero mfise ukungana. Nanje kubwanje sinakagushimira. Je nta kintu nabona no gusaba hanini. Taruko mu wanje agwaye kandi ari mu bitaro kandi kugira bamugire operation bari basabye 20 millions. Rero nanje ukimfashije mu vraiment ukoze vraiment. Mama waragwaye. Ego. Ntacyo ntazokora kugira kiri. Uvuze ngo bagusabye angahe? Bari basabye 20 millions kugira mugire operation. Okay. Hanyuma cyenda kuha 22 millions. Izi 2 millions ntizobashe zigufasha. Tora check. Tuzakurutire. Murakoze cyane. Nangora numva amahoro. Kuko icyo wamfashije nico kinini. Oui. Ngo bamishe. Bagwa nini? Tuze kwicana. Sa? Bagwa nitwarira nibiki? What the heck?
twaraje nganzira zanje zose urazugara turadusanga n'igengi wanje turyoherwa aho narankura amahera urahugara kanasinda rero ucuje no mu rukundo rw'iwanje wigize byinshi wigira kufisa ubwenge wigira kufisa ingufu uno munsi washize imbecile
Entrez. 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 Bagwani. Yeah, asta. Bagwani karibu. Karibu karibu. Karibu. Ça va. Ego papa. Karibu Lisa. Sasa. Nzuri. Ni moja kabisa. Nishi. Amen. Hapo ndio vyo baba. Karibu. 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 Karibu cyane. Karibu mchele ngaho. Ego. Karibu. Ego. Bagwani. Ego. Misi nyinshi. Ah, Bagwani wewe wari wapoteye kabisa. Ni hatari kabisa ariko nta kibazo. Karibu Bagwani kandi urisanze uri n'umwana wo mu nzu. Ariko waduhevye ariko. cyane ko ndavuza mama. Okay, ariko karibu ntacyo bitwaye. Karibu urisanze umwana wo mu nzu. Ego. Jingo ariko umenya ndakuzi mabuja. Ubwo ni uri witwa segonde wewe. Okay, segonde nivyo. Umufasha warigeze kumfashiza madame afise inda ya Asta. Vrema ahubwo ndatangaye kubera mutazanaye. Yapfuye. Yaritavye Imana yaguye mu rugamba. Ngira muribuka ko yari umusoda. Pole sana wagize ibyago nk'ibyo nagize. Nanje mama wa Esther yarapfuye. Ubu rero ubu niwe muryango mfise turi muri inzu twenyene. Ariko ndabyishimira ko niwe muryango mfise. Hanyuma na Bagwani vrema mbere umwana mwiza. Nukuri aba bantu ndafata nk'umuryango wanje cyane. Ego.
oya nukuri nta kihari akanakurazi ko ariko nari nasigaranye kijya gihe niko nari mfise niko umutware wanje yapfuye asigaranye naka niko turi kumwe ufise umwana muto cyane nukuri yamfashije ibintu byinshi ariko reka ntacyo turaganira turi kumwe asta ndababaza imana asta oya nanakinye papa naziko tunganye reka ndabiza hama papa narinziremo no kubashimira ku bikorwa mwankoreye mwaramfashije imana ibahezagire kijya gihe nari ndwaye kuri amahera bari baciye kwa muganga ntihari gushoboka je nari nabuze uburyo ingene no kwivuza ariko kajya gahungu nyene karambwiye yuko mu nyuma nahavuye menya yuko biciye kuri we ko ari mwe mwafashije muratanga amahera yanyu hama ndavuzwa ndakira muvyeyi nukuri iciza ngo abayamurika je sindamwitaga nkuko bivuga ujye n'umwana akomeye cyane naramukunze cyane twahuye nyine nkuko twaburazi ko ukora iciza ukagisanga imbere twahuye nkuko nyine ndamuha akazi ariko yambereye ahubwo umwana wo mu nzu yaramureye iciza no kwibagije ko nakinkoreye rero kuba nagufashije kuri ivyankoreye ahubwo nibaza ko ntaranabishikako kuko yaramfashije ikintu cyari cyane nkumbuje umutima gushikaho naho mbura umunezero kuri ino si ariko umunezero wanje yarawugarukanye cyo gituma ndavuga ati aho gufise umuhungu ufise agahungu ni intwari cyane ahubwo warasante Bagwani mbona nini? Bonye? Mbona impeka? Asta. Would you marry me? What?